abantu bane bashobora gutoza indero umwana kugira ngo azagire kazoza keza. Umuntu wa mbere ni Imana Data mushobora byose, dushe dukoma amashi. Umuntu agira kabiri ashobora gutoza indero umwana ni abavyeyi. Iyo tuvuze abavyeyi si mama papa, ni bose hamwe, mama papa. Abo bantu baharurwa nk'umuntu umwe, sawa? Turiko turajana. Umuntu agira kabiri gatatu ashobora gutoza indero umwana uwo ari we wese ni abarezi. Ko mudakomeye amasha abarezi? Abarezi ni kuvuga ngo abarimu bo kwishure, abarimu bo kwishengero, pastori, abarongozi, abo bose tubashira mu mugwi w'abarezi canke abavyeyi. Dukoma amashi menshi. Uyundi muntu agira kane arekuriwe gutoza indero umwana uwo ari we wese. Ninde? Umuntu uwo ari we wese agusumba. Twiyumvire gutegura igikorane cy'abana cyo gwaruka kuri FMC kanasinda ni bwo Burundi bwejo ko abana bakure mu gakiza babyiza kurusha. Iyo bakure mu gakiza harimo impano nyinshi, hari kubaha no kurabubaha ijambo ry'Imana. Twiyumvire gutegura igikorane cy'abana bivanye n'ingene n'amashinga atandukanye. Twarabiye ngo nishengera FMC Kinama, twatumiye ugwaruka ko amashengo yose eka n'abana bose bishobose bakaza, kuko iyo bari hamwe bagira inguvu. Iyo bavuga ijambo ry'Imana bari hamwe bose barabinezerwa cyane. Ego muri kazoza abana ba FMC Kinama ndetse n'abandi twemwe kazoza kubagira ubumenyi mu kumenya ijambo ry'Imana, mu kubaha ijambo ry'Imana, mu kubaha Yesu Kristo, bagakora mu gakiza byo babyiza kurusha. Abana barakurikije ibyo twabateguje koko, nukuri ndashimira Imana ntishikara kuvuga ati cyubahiro ni cy'Imana. Abana hari ijambo dukunda kubigisha, ijambo riri mu Migani 10 igice cya mbere umurongo wa mbere, niho havuga ngo umwana w'ubwenge anezereza se, ngo ariko umwana w'igipfungwa babaza nyina. Iryo jambo turakunda kugigisha abana cyane. Ego abana bacu turakunda kubigisha kubaha, guca bugufi na cyane cyane n'urukundo. Mu bisanzwe abana urabona ibyitwa amajambere byarabaye byinshi cyane cyane. Amafilme arakunda gutwara abana cyane. Amafilme arakunda gutwara abana cyane kuko hari benshi bakina amafilme y'ibyisi, umwana ugaca usanga indero yayitereye hariya anye yirigwa. Rero nka twebwe nk'abari mu bishengero ab'Imana yateye iteka, turagerageza kwegeranya abana tukabigisha ijambo ry'Imana. Twohimiriza abavyeyi batarazana abana babo ngo babashire mu ishengero maze biga ijambo ry'Imana ko bo barungika, kuko ijambo ry'Imana niwe mutsima w'ubugingo. Kandi umwana akuriye mu ijambo ry'Imana akura ari umwana yubaha, akura ari umwana w'amasezerano, ni umwana ava mu kintu kizima. Mu bisanzwe haba mu ishengero haba mu gihugu, ni umwana usanga akuranye indero runtu, ugasanga wa mwana yitejeje imbere gusumba. Inyigisho nuko bavuze ijambo ry'Imana, nuko twarose ubushimwe, nuko twavuze imirongo tuzi mu mutwe. Abana bareke kugabira ababyeyi babo, kandi ntihagire umwana azaraca hejuru papa we ariko arakora ikintu, nkuko ariko ararorera televiziyo cyangwa ariko arafungura. Ngiye kuza ndumvira sinzosubira kugaba. Batubwiye kuza turumvira ababyeyi. Nk'ubu haja bashisi ntituzoze turafata turagumande dukura ibintu bariko bararara. Nk'abana batumvira abavyeyi nogenda ndababwira, no munsi numvise ijambo
nkagenda ndabanura kumvira abavyeyi burya biba vyiza. inyigisho baduhaye zari zimeze neza rwose kandi zatwigishije twebwe abana murende bahanura mwumvira abavyeyi banyu kandi mwubahe muze murubaha n'ababasumba. Abakobwa tungana twobahanura ko nimuzosubire kandi kuza murakina n'abahungu cyangwa kuza murafyina n'abahungu ari mwijoro muze muratekereza kandi rero muzoze murafatikaye mwiga.